yego kabiri yego Minisitiri Olivier Nduhungire arababajwe cyane no kuba Kongo igomba isubire gukoresha abacancuro mbega kuki u Rwanda robazwa n'ivyo igihugu cigenga gikora kandi kigomba gutuza abicanyi canke imigwi yitwaje intwaro ku butaka none abacancuro Kongo bakoresheje mu Rwanda oya ntibari wa none nimba u Rwanda rutafise y'ingabo cyangwa udafiseyo ko rwama rubesha abantu rugira y'abantu abo bacancuro biyamiriza kubera rubatinya kwiga ariko bahava batera M23 aha mugasanga hari ivyegereye igihugu ca oya ahubwo botera M23 Rwanda reka ndababwira niko muri abanyamakuru vyiza muraca ku ruhande wo kuri mukuzi n'ukuri kwima ndakurahiye nta M23 baho no Rwanda yego nigo none mu beshuze Nations Unies mu beshuze za Amerika muri amakungu yose no Rwanda rwaravyemeye ko rugiye kuzokura ingabo zaho ariko none rukure zitari ziriyo none ziriyo zitwa ngo ikumunsi RDF arahandi muri Tanzania muri Kongo none yitwa ngo kishitseyo RDF ica yitwa M23 yitwa Rede Tabara yitwa Twigwane none yego mu kiganiro Olivier Nduhungirehe yakoze hamwe na Scovia yarashoboye kumaza ibibazo bimwe bigiye bitandukanye kubijanye nuko Kongo ikizana abacancuro ariko yerekana neza yuko kuba Kongo ikomeza gutuma ko ibifaro biteye ubwoba muri Aziya n'ahandi hatandukanye akerekana yuko ivyo onye ari bimwe bituma u Rwanda canke leta y'u Rwanda itemezanya n'amasezerano baheruka gusinya i Washington bakavuga yuko bivanye n'ibintu bariko barakora tubona neza yuko amasezerano twasinyiraniye bazoyashira mu ngiro nk'uko batigeze bayashira mu ngiro kuva na mbere hose shabijya nanjye ndakubwira no bundi u Rwanda jewe ntiwombwira ngo wasinye ngo amakenga here ntibyoshoboka none gobaho gute utagira Kongo none basinye kugira ngo bifashe oya no bavyita guhuma amaso amakungu gusiga n'inkore ku maso hazokwamenye ndamuvana ubona ko akana bitinye ndamuvana ya ndyogo bavuga ati warikire mu ntege wicare rimeneke uhaguruke rimeneke u Rwanda rumeze nk'umwana ahiye mu kwaha kuko nturonka aho mufata uravyumva deje niho bakiva gusinya ntibarashira no mungira ikintu na kimwe mugabo atari kuvuga ngo tubiravye ngwingene ngo ati nubwo natsinya ry'amasezerano nta cizere dufitiye leta ya Kinshasa oya ntibikunda none umuntu ayifitiye urugo rwiwe ntasuma uko ashatse none uramwobrija hari iteko ryo kwibarabara rya nyumba kumiri hari cyangwa umukuru wa quartier avuga ati abantu ngaha mwese muzosubira mu isoko rinini mwese muzoja kukaswa kugira ngo ujya muntu nawe ntashavure ngo mwasumye byinshi cyane ibibaho igihugu gifise ingene gikenera gucunga umutekano wacu gifise ingene gishobora kugura ibigwanisho bibaye n'uburyo cifitiye Kongo yatumva uravyumva na cyane cyane aho kimaze kubwira ati turafise umwasi hasi nico cyari kuba ahubwo imbarutso cy'uko u Rwanda ruvuga ruti jewe amasezerano twasinye reka tuyashire mu ngire n'ingoga aho ndabona ko muzofasha ndabona yuko n'ubundi ibizogorana mugabe ico no kuya cyose nta Rwanda ruzoreka gusotora Kongo n'umunsi barimo mu bintu tubigira ivemo ubagira baje kwa ntuze wa mugabo umwe yahorira he nimba ari ntuze bamwita ngo wa mugabo iyo ruba mbene sinzu bazobyura ibindi uravyumva ejo uzoza bumva ngo leta barasuye kuvyo ntibikunda ariko none Minisitiri ubaye n'amahanga Olivier Nduhungirehe kuvyo agenda arashikiriza yerekana aho ahagaze kuri ino ntambara imaze imyaka 30 ivugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo ariko hagera imbere akabihakana Olivier Nduhungirehe umufata gute nkawe ujya no kumutahura vraiment je ndaramukunda kuko n'umusuku mwiza yo bahashe buco ni vraiment ni sawa u Rwanda neza kandi no kuyane makungu ntababaza avuga ibyo bamutumye kwitahira ariko bari bakwiye gushiraho kuri ukura kuri kuko none barasinya amasezerano ntibayasinye
hama yashire mu ngiro none abuza gushira mu ngiro amasezerano nivyo umuntu avuye gusuma atazanye iwawe yizaniye iwe mu masezerano basi kugura ibigwanisho birimwo barabisinyemo yuko ko bitazogura igwanisho nibarayo ibyo basinye gusa hanyuma barabatikiye cyagiye mu ngiro iki nacyo nticyagiye mu ngiro kubera ikosa ryanaka canke ryanaka n'ahandi hoho ni ngurane yego uno munsi intambara icabandanye ejo nagiye numva ndaguciriyemo wari umugabo ari aha akunda kuvugira nyene kuri ibyo biganiro yavuze kugira ngo akarere ka hano kagira ngo amahoro ngo ifuko ngo CNDD-FDD miranduka ikavaho Burundi gahera hiyumvira cyo nagomba nziko yitwa nk'ujya mugabo yitwa Marshal wakoze ndiyumvira none CNDD-FDD ko numva ari ikibazo ku Rwanda gusa hoho ibatwaye kubera ko yabangamiwe cyane CNDD cyangwa na leta y'u Burundi ibagize iki ko nimbibe zugawe bavuga ati inyumane twinyumane twe twiberenga twitegeye ko igize gute ibujije amahoro u Rwanda gute hari umurundi yavuye ajya gutera u Rwanda CNDD-FDD irafise amashami mu Rwanda none ibaye ikibazo cy'akarere gute abo akarere kose kayogojwe n'u Rwanda umugani wa kabare we yavuga ati ntizoronka naho duhungira n'ibyatugora kubera akarere twose twarakayogoje twakabujije amahoro uyu mugabo ariko aravuga ibyo bintu abikuye nyine koko mu mabere intambamye mu masezerano ya ntuze ya Qatar na Amerika hari ahantu Kongo yigeze vuga ati ndabize umuntu yitwa CNDD-FDD nawe nari kambuza amahoro hari ikindi gihugu urabyumva none ibatwaye iki uzi gituma ibatwaye nuko muri politike za mbere zagomba gushirwa mu ngiro gukorerwako za FPR nuko Fabrice intwaro y'abantu yitwa ngo intwaro y'abahutu kandi ari mu Burundi sibyo newe ifoko tuvugana ko ubu tugiye kuzovugana kuri kose uravyumva rero bagiye biro tuva basanga ya ntwara bibaza yuko bagomba kuzokwa Fabrice kuko ubuntu bwose bwagiye buraba ngahaye gwari ufisemo ukuboko none CNDD-FDD yarayibaye umugambi w'abarundi bose c'est-à-dire yakomeye ku buryo batabibona baraye bataryamye imishatsi irahagaze CNDD-FDD niba ikibazo mu karere ngo itavuyeho nta mahoro azobaho gitse mu karere nyine iko yononiki nivyo ndiko nje muratubaritse araza kutubwira muri commentaire sivyo muratubaritse none yose bivuze ko ari twari igihugu igihugu kiba kifitiye amahoro n'umutekano kikaba kiri ku murindi w'iterambere ko turirondera ibyo bizodutunga akaba ata muntu numwe atuvogera none ikita no babura tekita baje patiri kibabaza bakoretse iyo CNDD-FDD itabaje abarundi bakayitorera icarimwe ibaye ikibazo ku Rwanda gute ibaye ikibazo cy'umutekano mu karere koma ahubwo niwe mu adversaire dotaye babona bavuga ati iyo ataba CNDD-FDD iyo ataba Burundi ubisanzwe tuba twiga iyo dushaka muri kano karere na Kongo babarayifashe niga n'ibyo bashatse kuvuga bati intwari ya CNDD-FDD itavuye ni ukuvuga Burundi budasuye ifo ko bureka kurungika ingabo aho turiko turagwanira kubera buriko butubuza kwishikira kucyo dushaka c'est ça le problème mugabo le problème rero yashamaze imisi nibarindire mugabo basesangure neza vraiment CNDD-FDD ikibazo ni nyishu yabaye nyishu ku barundi bo barayitorera rimwe none wewe kwitakuraba witorera FPR FPR niyo nyishu data waje yaje mugabo biragoye nico mbona yuko abantu baba bakwiye kubona turi mu bihe bigoye abantu ntabona ibyo bariko barajamwe mugabo uko biri kose bararaba neza kuko ijoro rigeze kure yego yes ubu rero akaba ari Apotre Mbayahaga uyu nguyu akaba ari umunyamurenge ariko utuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi uyu mu Apotre rero uyu Apotre Mbayahaga akaba akunze kugaragara yibasira u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo by'ukuri n'abayobozi barwo uyu mugabo rero Apotre Mbayahaga kuri uyu munsi rero akaba yongeye
akaba yongeye kugira gutya akora mu jisho leta y'u Rwanda, aho rero yaje avuguruza Minisitiri Nduhungirehe. Uyu nguyu rero akaba ari umudiplomate, rero akaba ahagarariye, akaba ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Netherlands cyangwa se Ubuholande, mu Buholande, ndumva ari mu Buholande. Uyu Apotre rero Mbayahaga mu by'ukuri akaba yari yongeye kugaruka nyumuza, asa nkaho avuguruza Nduhungirehe Olivier. Mu by'ukuri hari mu kiganiro rero yari aherutse guhereza Mama Urwa Gasabo TV, aho rero yavugaga mu by'ukuri yuko u Rwanda rwababajwe nyine n'ukuntu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzana ku bwinshi abacancuro rero mu by'ukuri abacancuro bo kurandura umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi ngibi rero akaba yaraherutse kubitangariza ku kinyamakuru Mama Urwa Gasabo TV, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire akaba nanone ubwo yarari muri Rwanda Convention 2025 muri USA yaraje kongera abisubiramo. Mu by'ukuri uyu mu Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire akaba yaratangaje ko u Rwanda ruzakomeza gukurikirana uburyo leta ya Kongo ikoresha abacancuro ab'abanyamahanga. N'ubutumwa rero yatangiye mu gikorwa Rwanda Convention Center kiri kubera mu mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas. Akaba rero yarabivuze ku itariki ya 5 Nyakanga 2025. Ubwo rero yasobanuraga amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 27 Kamena 2025. Minisitiri Nduhungirehe akaba yaragaragaje ko hari rufite icyizere ko ashobora kubahirizwa, ariko runazirikana ko Kongo yanze kubahiriza andi masezerano yabanje. Yagize ati kuva mu ntambara ya kabiri ya Kongo mu 1999 hasinywe amasezerano yo guhagarika imirwano i Lusaka. Kuva 1999 hasinywe amasezerano atari munsi y'10, ariko nta na rimwe ryubahirijwe na Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko kuvuga kwa M23 ari ingaruka zo kutubahiriza amasezerano ya leta ya Kongo yagiranye n'umutwe wa CNDP tariki ya 23 Werurwe 2025. Ati yewe n'umutwe turi kuvuga M23 izina ryayo ryaturutse ku itariki y'amasezerano atarobahirijwe yasinyiwe i Goma tariki ya 23 Werurwe 2025. Minisitiri Nduhungirehe akaba yaravuze ko kandi igihe ibiganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo byari birimbanyije i Rwanda mu mwaka ushize ni Washington, muri uyu mwaka leta ya Kongo yakomeje kwitegura intambara. Akaba yaragize ati turabizi ko leta ya Kongo itubahirije amasezerano y'ubushize, kandi tunazi ko mu gihe twaganiraga i Washington ni Rwanda ku rubuga hari hakomeje kwitegura urugamba hifashishijwe intwaro nshya, drone zigaba ibitero, imodoka z'imitamenwa n'abacancuro bashya. Yamenyesheje abanyarwanda n'inshuti zabo bahuriye muri iki gikorwa ko leta ya Kongo isigaye ikorana n'abacancuro b'aba Colombia bakorera umutwe wa Blackwater w'abanyamerika, nyuma yaho abaturutse muri Romania batashye. Akaba yaragize ati murabizi ko hari abacancuro bashya, mwese muribuka ko hari abacancuro bashya bacyuwe banyuze i Kigali. Ubu hari abanyakolombiya bahawe akazi n'ikigo cy'abanyamerika Blackwater. Ni ikibazo dukwiye gukomeza gukurikirana, ariko u Rwanda ruzubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano, kandi twizeye ko na Kongo izubahiriza ibyo yemeje. Minisitiri Nduhungirehe rero akaba yarasobanuye ko kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari izingiro y'amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo, ariko ko leta ya Kongo inakwiye gukemura ikibazo cya M23 binyuze mu biganiro bya Doha biyoborwa
biyoborwa na Qatar kuko aribyo biganisha ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane mu by'ukuri. Ibyo ngibyo rero akaba yaraje kuba yabitangariza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention USA 2025 mu by'ukuri. Nguko rero ayo ngayo niyo makuru agezweho muri aya masaha. Iyi ngiyi ni Waramutse Rwanda, reka twitse gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azayabasha kuba yakugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Naho rero ngiye mvuga kuri iyi mikoro, reka twongere kubonana mu kanya mu makuru arabagezweho. Cyo gusaba na kindi kanda subscribe, nangiza ukanda like, usiguta igitekerezo mu comment, uhita ukanda share, amakuru nk'aya ngaya abasha kugera ku bantu bose. Reka tubonane mu kanya mu yandi makuru araba agezweho.